Umukenyezi afise uruhare rudasanzwe mu iterambere. Ni inkingi y'urugo n'igihugu. Ni karahara mu ruganda ntibacura. Naho biruko siko biboneka mu mihingo myinshi y'igihugu. Kenshi mu kibano bivaye n'inzitizi zitandukanye, umukenyezi arakumirwa gutyo ugasanga yikumiriye. Ivyo n'izindi ntambamye zihanze iterambere ry'umukenyezi nivyo ikiganiro abahizi b'iterambere kizoza kiraciga nino mu guha ijambo zimwe mu ntwari z'abakenyezi zafashe ya mbere, barengera izo ntambamye, babera akarura abandi mu kubatahuza no mu kubibutsa ko ari bakirumara. Abahizi b'iterambere akaba ari ikiganiro muzoza murakwirikirana kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi iri kuri Star Times ku numero 106:781 ku misi y'Imana, misi yose igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Muzogisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na YouTube igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Abahizi b'iterambere ni ikiganiro gifashwe mu mugongo n'ishira hamwe Search for Common Ground biciye mu mugambi wayo tuyage gufashanyisha ry'Abanyamerika USAID. Bakunzi imbonesha kure yanyu BTV Burundi ndaramutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro abahizi b'iterambere mushikirizwa na Kamariza Yvonne, akaba ari kiganiro gifashwe mu mugongo n'umugambi tuyage wa Search for Common Ground ifashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'Abanyamerika USAID. Ni kiganiro gica rero ijya nino ibibazo bihanze abakenyezi bakora urudandazwa injabukambibe, ingorane bahura nazo n'imigenzo bahura imigenzo canke iza kubaburabuza canke kutaborohereza mu rudandazwa rwabo, ubutwari bwabo hamwe n'ibindi. Rero uyu munsi sinza kuba ndi jenyene, ihiganyenza kuba ndi konfashanywa abatumire bahire, aho turi kumwe n'umuryango, aho umukenyezi asanzwe akora urudandazwa injabukambibe, akaba ribo ndetse baza kudushingira Intahe tugerageje kuraba na bimwe abandi bakunze kuvuga. Akaba duhereye ku mukenyezi Nzeyimana Esperance, ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze. Tukaba turi kumwe n'umushinga Ntahe wiwe barakiretiza Ramadan, ndabaramutse cyane kandi ndabaha n'ikaze nawe. Tukaba turi kumwe kandi n'umusanzwe arongoye ishirahamwe rihurikiyemo abakora urudandazwa njabukambibe, akaba ari Havyarimana Thierry, namwe ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi umushitsi w'iteka asanzwe yaserukiye ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro, ingenzi mu gisata kijejwe urudandazwa njabukambibe, ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze. Murakoze cyane kudutumira. Murakoze cyane, ndabahaye ikaze rero mu kiganiro cacu, aho tuza guca ijya nino ibibazo bihanze abakenyezi basanzwe bakora urudandazwa injabukambibe. Mwavyumvise tugerageje gutangura ikiganiro cacu, mwebwe musanzwe mukora urudandazwa injabukambibe. Nk'umukenyezi ikintu udakunze kumva cyangwa utamenyereye, mwe mwatanguye ryari n'ingorane zahe mwagiye mahura nazo? Je natanguye mfise imyaka 5 nkora. Natanguye kudandariza muri Kongo, nteka kwanza restaurant, hajya muri Kongo ino ya douane baradukuraho, ndako badukuyeho rero sura kandi bacu mu Burundi, kwera nakora ngenda ndandaza nsubira inyuma. Bahura nazo ingone twagiye turahura nazo, hari igihe ugurisha ugataha ijoro, uje ugarutse ucize kuri frontiere ugaje usanga bagomba kugara, ugasaba imbabazi, ndafise abana mutamani yamenya aho naraye, jonzanira ingorane, chef ari yajya akakumbiriza akubwira genda ko je ntuzosubira. Ugasanga iyo myaka yose mugiye muri bamukonye uko nyene. Mwebwe abashinga Ntahe benshi bakunze kwemera abakenyezi babo, na cyane cyane ko usanga urudandazwa bagenda barajabuka bagaruka. Mwebwe byaraboroheye cyane kureka umukenyezi wanyu mu kibano babibonye gute? Abana baba mama iyo batangiye kuronka amafaranga batari bayafise, uyu yari umwakaka yarabyibushe, oya nubo arabyibushe, yarabyibushe neza na neza, korera ku mupaka araba umumetisi, kandi benshi baba bacana mubahira neza. Abashoferi barenganye nawagiye uku narageze ahantu mvuga ati je ngomba nturugo, ndabesha jide ngomba ndarute. Rero Imana ikora ibyayo. Imana ikora ibyayo. Mu nyuma yaho yatashe ijoro baramurasa. Kijya gihe hari hameze nabi wacu mu Gatumba, baramurasa. Bamurashe nawe umwe bamufitanye amatati mu rugo, uragerageza bimwe kuvyibagira, ukacuraba inyungu z'umuryango. Urubavu rwawe baye n'urubavu n'abana. Rero n'inyigisho ntangwe gushimira na CTF
kuko ACTF uyu numu president wacu agira kane gatatu uwa mbere wa kabiri uyu rero niwe ataye canda mwegera ari mu bitaro kugeza nubu arafise urusoro ngaho umana ndi hafi yiwe arambirira nawe avuye mu bitaro arambira umugabo wanje nuko arafukama icyo birahera mugabo rero kugeza uyu munsi ari ku murongo nagomba n'urugo rero ubu nze president yarageze hajya yarabonye n'uruzu twubatse aravuga cyane ese nakantuze nyakagihugu najewe naho imvura igwa sinyagigwa yego hanyuma ndabashimiye kugira ngo muze muratwumviriza kuri ibi biganiro ahantu hari amatati mu ngo zabo kubera urudandaza rw'abagore urudandaza bato bamenye ko umugore nawe cyangwa ahantu hakiri ingorane bicare hasi mu rugo rwabo kugira ngo batunganye urugo ingorane zirahera tubandanye twumva n'inyigisho z'amashirahamwe turimo naje ndi muri ACTF madame ari muri ACTF ari no murindi bita mupaka shamba letu urumva rero iryo iriduserukira twese cyangwa abo bose ni ACTF Burundi ego mucamake rero nuko byari bimeze mu rugo mu nama mbega ababanyi nabo babifata gute ababanyi bo ntibaza bavuga ati mushinga ntaye burya ntimwari kumurekura ababari ahantu hose iyo habaye imbere ababari bashimye mubivuze neza abantu b'abagabo turaza kugaruka ko ico onye hamwe bwe musanzwe murongoye iri shirahamwe risanzwe bihurikiyemo abakora udandazwa njabukambibe na cane tugerageje guma ku kiganiro cacu abakenyezi hamwe mugerageje kumva ingwani nkizi imwe mubafasha gute nkuko yabivuze abapfasoni bagira ingorane nyinshi muri urudandazo rwabo rugitangura kera abashinga naye babo ntibavyumva ariko nkuko yabivuze baragenda bagataha mu ijoro ugasanga barabaraje hanze kenshi wasanga twama muri ivyo bibazo abapfasoni baraye hariya bari mu bandi bagabo ugasanga bagarize ibintu cyane hanini burya mu kibano naho aragoye naho batashitseko wasanga ababanyi bavuga ati mukanaka yagiye kudandaza yaje busurubibe yagiye muri Kongo barazi ivyo baca bavuga ugasanga rero umugabo kenshi agiye ashavuye usanga yashavuye umugore wanje yagiye kudandaza ariko uko byagiye twagiye turahura nabo tubaganiriza tubaha inyigisho cyane abapfasoni hanyuma twarafata n'umwanya wo kuganira n'abagabo babo notanga akarero kuri umushinga nawe turi kumwe uwo ari mu bantu bafashije abandi bashinga ntahe amaze kumva ko bakwiye kubareka kugira bakora urudanzwa wabo kuko twarabigije yuko umuryango umugore n'umugabo ari ugufashanya muri ico gihe rero benshi uyu munsi batanguye gutahura nubwo kandi hakiri n'abandi bataravyumva ariko urugamba rurabandanya murakoze cyane muti kugira bishoye koroha muraha n'inyigisho n'abagabo babo kugira bashoye kumva ko bakwiye kubaherekeza ego cyane kubera dusanga abagore ni bakora urwo daza cyane ugasanga abagabo basigaye muhira iyo yasigaye muhira umugore yatevye ibibazo mu muryango twaje dufata ingo yuko abagabo nabo tuba turabegera tukabaganiriza mbere bamwe baratangwe no kubafasha ugasanga barabatumye baragiye kubazanira ibintu iyo bumvise nko muri gihugu kibanyi harimo ibibazo abagore baravuga ati kubera dufise agorane abagabo ni mutugire uyu munsi rero bariko batahura yuko bakwiye gufashanya nk'umuryango yego murakoze cyane mu bushikiranganje na cyane dufatiye ku gisata c'urudandazwa njabukambibe mugerageje kumva ibibazo byose abakenyezi bahura navyo na cyane kenshi biba bifatiye ku migenzo cyangwa gasanga bifatiye nuko kudashikirwa n'abashinga ntaye babo hamwe bw'umushikiranganje nawe mubafasha gute murakoze cyane nashaka mbere ya byose nkengurukire abakenyezi cyane mazi ko umukenyezi yariwe nkingi y'urugo mu bushiranganje bwacu mu gisata kijejwe urudandazwa njabukambibe turakona cyane n'abakenyezi mugabo tubicishije cyane ko y'amashirahamwe usanga batwagamo no nka ACTF iradufasha cyane kubegeranya cyane abakenyezi kugira ngo tubaronke twongeye tubahe inyigisho rero nova ko babera ijisho ubushiranganje cyane bwo nyine gusa n'abandi kugira ngo babashe kwegeranya abakenyezi hama twebwe kubitwerekeye turagerageza kubaha inyigisho cyane ni nk'ibyo twari tumenyereye twavuga ngo bave muri urudandazwa njabukambibe
ngo mu gifuri baje ahabona kugira ngo bagiye habona cyo n'umutekano wabo woroherwa tukinacho yindi vore novuga yakabico tubafasha ni ibintu vyerekeye kubaronsha ipapuro yemeza ko bakora urudandazwa byabukambibe ego ngataza kubivuga nido ego turaza kubishika ko na cyane tugerageje kuraba hariho nk'abakenyezi usanga batanga gukora ubwo rudandazwa nk'ubwo onyabwiye ko dusanzwe tuzi ko umukenyezi ni maboko igihumbi nubwo mu mukoro rudandazwa ntibabuza kubandanya mukora za nshingano zanyu nk'umukenyezi mu rugo abana ndetse n'umushinga ntaye wanyu tiyo dukorwa two mu rugo hamwebwe nk'ibyo onye mu bifatanya gute murasanga ataco nonekaye mbere yo kuja gutangura akazi kwanza sihonda tubikoze gacugenda nko tuva imuhira saa 3 wawahije vyose n'abana babo batunganije ko babwira mtamani yaza sasa ntuba nahari muce mugira acagenda rero kubera dutaha ijoro mbega mutasha ijoro ntimushika nk'umutima wasinze uvuga ati ahubwo Imana ishimwe ubu kubera basigaye bumva inyigisho ubusigaye ushika imuhira umugabo ukamubwira akacamenya ingore nzagushikiye ntaca gutatira kandi kubera inyigisho baguma batwigisha nawe akavyumva ubu dusigaye dufite amahoro n'ukuri turagenda dushitse muhira nta ngorane mbe hamwebwe mumurekuye nta myikeko kuko benshi bafata izo ngingo zo kubarekura na cyane ko tuzi neza ko hariho nk'intahe twagiye turabona niba twamaze iminsi yiraba mu biganiro bitandukanye usanga abashinga ntahe barataye ingo zabo kubera ko kutizera canke uko kwikeka kwa barenge usanga bataye ingo zabo yasohotse nawe abagenda kandi nawe yugiye urugo cyamahetse ego ko madame yakugiye saa 6 abana bari hajya baratugira ibyo bagize nawe ukacisha umugoroba nawe yaje ndibaza ko nawe sinzi ibyo wavuze tibyo mwijoro bimunanira bakamunana murakoze cyane ndetse twumvise neza ko musanzwe mutanga inyigisho kandi izo nyigisho ugasanga nizo ziko zirafasha abo bakenyezi gukora ndetse n'abagabo guhindura ivyimviro ariko hariho n'abandi batari bake bashobora kuba bitashobotse ko babishikako nkamwebwe nk'abo unye mugerageje kuraba ndetse nyaburyamo musanzwe murongo iryo shira hamwe mukageza kugisha mu kibanza cabo canke mukagerageza kumva vy'ukuri kugira nubwo muri ko murashigikira abo bakenyezi bagume bafise ingo nziza ingo vuga zishikamye nk'abo onye baba batariko byo kuri barahinduka baravyumva kenshi mwiga canke mu mucakarongo kw'ingwane zoba ziri hehe hano ndi burya abantu biragoye ko batahura kumwe iyo uri kurigisha uriha umwanya kuko urabona aba bantu bakora urudandazwa n'abantu nawe we uravye uburyo bakora n'unzira bacamwo inzira zitoroshe rero abagabo babo baba bazi aho baciye no guhakararo nk'imbere yuko twebwe dutangura inyigisho mwumvise nyakubahwa yavuze ngaha baca mu bintu wabi ivyo bintu wabi rero baca mu mazi bagaca inyuma ya douane hanyuma benshi wasanga bahuye n'ibintu biteye ubwoba hari abafatwa ku nguvu hari abo tuzi bahuye n'ibibazo nk'ivyo gufatwa ku nguvu hari ibyo wahura yuko ugasanga umugabo yabimenye ko yafashwe aho rero caba ikibazo gikomeye iyumvire nawe wumva umugabo yumvise yuko umugore we yafashwe ku nguvu gusubira mu rugo numva byari ibibazo bitoroshe ariko nibaza ko byabaye byiza cyane igihe utanguye kubaha inyigisho kuko hariho abagabo twasanga no mu rugo tukaganira kuko tukababwira yuko cyane turabashira hamwe uretse ko n'ubu hariho benshi batarumva ico gikorwa abashinga ntabe badashaka ko kumva notanga akantu gatoyi ku munsi wa gatanu ari mu Kayanza aho bita Kabarore aho Ingozi aho bita Mparamirundi n'abagore baza muri formation ngo bashika bakubitwa babivuze barabitubwiye turi muri formation turi n'abaje intwaro murumva yuko tugifise urugamba ku kwigisha turateganya rero yuko nabo bagabo kuba umugore yaje mu nyigisho zongira yiteza imbere agashika kubitwa bumva ko ari kandi ugira fashe no gushika kure ku rugo rero abo tumaze gushikira ndibaza yuko 90% tumaze kwigisha abo bantu uyu munsi ingo zibanye neza yagiye muri Kongo akararayo umugabo aramenya ko vyamugoye akamutahura uyu munsi nibaza ko uravye twebwe aho tumaze kwigisha henshi
nka za Rumonge za Gatumba Cibitoki kubana za Muyinga n'ahandi ingo zibanye neza uyu munsi. Yego murakoze cyane, ndumva ko tuza turabandanya ndetse nubwo hakiri intambamyi zidasanzwe, ndumva ko inzira yoyo iriko iragendwa. Nka mwebwe mu bushikiranganje na cyane cyane mu gisata c'abakora urudandazwa njabuka mbibe, mugegeje kumviza ibibazo byose, mbega hoba hariho nk'itegeko risanzwe rikingira nk'abakenyezi? Yego cyane, murakoze cyane kumva ico kibazo. Iteko sirindi ubushikanganje bisanzwe leta ni imwe. Igihe rero muzoraba ku mupaka hakorera ibisata byinshi, hakorera z'amadwane, hakora igipolisi, hakorera n'ubushikanganje. Turafise igisata kijejwe kwiganya information commerciale ni prefoka twashyizeho kugira ngo atore yegeranye izo ngorane abakenyezi bagira. C'est un projet yashizeho twafajeho na komeza. Tafuse rero individu adufasha kwakira ibibazo abakenyezi bagira, akacaboneka ku mushikiranganje. Tukaca rero turaba nimba ari by'umutekano nkamerewe nabi, turaba ngene tuvugana n'ubushikiranganje bujeje umutekano twitero muti. Yego murakoze cyane. Mbega nko kuronka impapuro, kuko mu kujabuka birakenera impapuro, mbega nta coba kiba gihari kizibira nk'umukenyezi baronka impapuro co kimwe n'abashinga ntahe? Yego cyane, abakenyezi turabubahiriza. Hariho kwangu jabuka imbibe, hariho impapuro no vuga ngo Bufaransa bitabye amakode mugama benshi nabikoresha uko bafise umutahe muto, no vuga ind'amakode d'importation cyangwa d'exportation. Abo usanga bafise umutahe muto. Gihe bafise umutahe muto rero hariho ukuntu baborohereza mu kujabuka. Tafise amasezerano kandi dutomboye niyo Kongo kenshi baza kudandariza benshi yayinjiye mu kano karere k'ubuseruko. Kuryo rero imaze kwinjira amasezerano aca yoroheza abakenyezi kujabuka izo mbibi. Yego murakoze cyane. Turiko turavyumva by'ukuri unyene mengo abakenyezi no kwiye kugira ubwoba cyane. Nka mwebwe kuva mutangura urudandazwa n'akahe kunguko mumaze kubona? Kubona kubera tubaye neza mu nzu, abana, ishuri byose biraboneka. Twakarusho tumaze kunguka ibyo twe turakora mu gufasha umushinga ntahe. Mu gufasha umushinga rero byose arabizi kwifasha je ntamufashitse nibikunda yonyemera ngo subireyo kandi ndaza ibyo najanye nambwiye najanye ishuka 30 akambira wagurishije ngahe, ndabwiye ishuka nagurishije imwe $20 $25 bo amahera rero yashize he, ndabwaje amahera yose ngaya harura umaze kubusanga igaro je nakoze nawe gikwiye uco nsubiza amahera. Arambwira aca harura, yamara guharura ngo sawa wakoze neza, bo rero tugira umugambi rero tugire gute, wungutse gute? Je nungutse uko uriko urumva, nazigutse tukaje inama, nazigutse uko rero nungutse uko rero akamwe aya mafaranga rero wungutse rero reka tuyashira ahantu, uriko urumva turabe yuko turaba ikintu twoshira ngaho. Nukuri twarakoze turubaka inzu kubera no yabika amahera habuze irasiyo kubera nza rimwe abana babuze icyo babuze tugiye kwa papa. Nta ngora no kuri iwacu mu rugo bimeze neza, naho nohomba nkambwira no musi byagenze nabi nanse kurarayo ndazitanga ku make kugira ngo ngaruke nsubire ndangura izindi mu buyenzi ncengenda. Uriko urumva byose mutama nkamwereka akambira sawa. Murakoze cyane. Nka mwebwe muramaze kubona by'ukuri nuvuga kuko sinzingira ninko n'ingeso canke n'imigenzo mu Burundi, aho tubaneza ko kenshi bakuduva ngo amahera y'umugore ntiyabone yaciye canke abari mu bindi, sinzi ibyo akora, sinzi ko ari kugura impuzu gusa cyangwa utundi tuntu. Nka mwebwe ico gicapo cy'umufisi abantu b'abadamu urumva muri iyi minsi ni sawa, muri iyi minsi ni sawa kuko wabivuze kandi turabikubwiye ati ntango nigoye.
mugabo turiko tubibonera mu ngiro ubu ibintu bimeze neza. Umukenyezi arazana nuvuga nk'uruhara rwiwe agatera mu ruhara rwiwe mu gihe muba mufise umugambi kanaka. Mwavyumvise usanzwe turi kumwe n'abatumire basanzwe bafise ivyo baterera mu bijanye na bano bakenyezi ndetse mu bijanye na runo rudandazwa. Nkamwebwe muri ACTF musanzwe mufise amashami mu gihugu cose, bisigura ngo nk'ibibazo baba bafise abari nuvuga amashirahamwe ari muri ivyo bihugu byose murayamenya vyoroshe? Turabimenya kuko uretse ko intara zose tuba duserukiwe, ni ukuvuga ko ikintu cyose kibabaye ko mu ntara iyo ari yose turabimenya. Nk'umurongozi iyo atwara abantu aramenya abantu biwe, muramenya ati umukenyezi kenshi wasanga afise ingeso izi n'izi canke yaronse amafaranga wasanga yadukanye ingeso izi n'izi. Nka mwebwe mugerageje novuga gutandukanya nk'inyigisho musanzwe mutanga ku kintu kijanye n'amafaranga, ngaho nye murahashimikira cane muhashimikira gute, ndetse na cane n'ingeso aho usanga abakenyezi bakora udandazwa njabukambibe nubwo batari benshi canke bose mugabo bashinga ntahe mu kuba batabizera bafise akantu kumengo nuko bazi ko ico kintu kitegeze gushika. Urakoze cyane. Imbere yuko rutangura kwigisha izo nyigisho, kubaha inyigisho, ivyo bibazo nivyo vyari bihari, ku buryo abashinga ntabe bidoga yuko abapfasoni babo igihe aronse amafaranga ntamwereka yashira. Ica kabiri naco ngo acatangura kumuja hejuru, sinzi ko bagisigura neza, kushaka kumuruta. Wasanga rero izo induru ziri mu miryango akumva yuko ndafise amahera yanje wewe ntaco ntitungana, canke bamwe bana bagize yuko baca kurondera ngo abo bangana. Ivyo rero tumaze kubibona byasabye yuko dutangura kwigisha abapfasoni, tukabereka ko ivyo byose agomara umupfasoni mu rugo, naho yowe yaronse amahera y'umuryango. Nubwo hariho benshi n'ubu bataravyumva, hariho abapfasoni benshi bafise amafaranga usanga kugira ngo yubahe umugabo bigorana, ariko ni bake, uyu munsi ni bake kuva aho dutanguye kuba. Mbega hari abo biba bimaze gushikira nk'uko onye hama mukabegera mukababwira ati yibuka karanga kawe, wibuka icuri? Ego cane. Benshi turabonana kenshi mbere, kenshi kuko izo ngorane ziri mu ngo nyinshi. Aba bapfasoni mbona bakora udanza ndengambibe n'abantu mu ngo zabo hama ingorane, kuva kuwa mbere ushaka kuwa Mungu ngorane. Ariko uko twagiye turavugana nabo kandi n'abagabo tukabegera, tukabigisha cyane cyane ingene bokora banizigamira, mugabo bikaba ibintu biciye mu muco nko yabivuze, umugabo akamenya yo bawitse nayo wakoresheje. Ivyo bamwe benshi imbere baramaze kuvyumva, izo ngorane sanze ziko ziragabanuka, ariko ntizirahera. Ntizirahera kuko ntihazobura muzogenda bakababwira ati ngira naho mwageye muraca mwarumvise yuko hari abavuga ati abagabo baraduturira, baradufukamika, baradukubita. Ivyo biracariho, ariko kandi tuzobana twigisha kugira ngo bakurikire akarero nk'aba. Murabona yuko bimeze neza, yabwiye bafite inzu yabo mbere, umengo n'ingendeshwa bashobora kuba murambona yifise, sinzi neza ko murumva yuko ari urugo rumeze neza, kandi bivuye ku nyigisho twatanze, kuko uyu mushinga namubona ntiyari yoroshe naho ntabivuga kuri televiziyo. Ariko uyu munsi turabishima ko ariwe yigisha n'abandi imbere no ku mupaka bahari, afasha abandi kujabuka, adufasha cyane ku buryo umushinga ntahe canke umupfasoni wiyo bameze ababwira ati nimurabe urugo ni mwebwe. Abakenyezi benshi mu bibazo cyangwa mu ntambamyi zihari bavuga ko hariho kutagira ubumenyi bukwiye ndetse n'imitahe ibidakwiye kugira umuntu ashobore gukora urudandazwa rukwiye. Nka mwebwe mushikiranganje kw'ico kintu mubafasha iki? Murakoze. Kucerekeye kumenya byo kudandaza, ubushanganji uratanga ivyigwa bihagije. N'ubu novuga ko muri ino ndibaza bari Gitega nko mu gihugu cyose, bazoguzura igihugu cyose bigisha ukuntu urudandaza rwogenda. Rero nkabantumiye n'abo bakenyezi ko boja muri izo nganda ubukanje buriko buragirisha mu gihugu cyose. Rero ubushanzi barategura abahinga bwo kwigisha abakenyezi kugira ngo bamenye ibisabwa kugira ngo bagire urudandaza, amategeko n'akarusho boronka
mwa bino bihe usanga igihugu kibo kirinjira mu burere bwagutse. Tukaba dukorana rero n'amashirahamwe na ACTF yatworohereza kugira ngo tubashe kumenya abadandaza abaribo n'ingene bashobora kubankadra. Aba rero kenshi turakunda kubatumira mu turere dutandukanye, bose usanga bafise abatwara kugira ngo baduhe abakenyezi, sinabakenyezi gusa, hamwe n'abashinga nahe bakora urudandazwa kugira ngo baronke izo nyigisho ubushikanganje bwatunganije buri mwaka. Murakoze cyane. Hari banki y'abakenyezi iheruka kugurwa, mbega nabo iraberekeye cyane? Yego cyane, ndibaza yuko gihageze kuko abakenyezi benshi amaze kuronka inyigisho zihagije mu gutunganya imigambi yayo, bavyigishijwe n'ubushikanganje canke amashirahamwe usanga barimwo. Ubu rero hari hageze yuko abakenyezi bofata iya mbere kugira ngo baronke ubwo buryo iyo banki y'abakenyezi yabateguriye kugira ngo nabo biteze imbere, bateze imbere urugo, bateze imbere igihugu cacu. Dusa n'aberekeza ku musozo w'ikiganiro, hamwe dumusanze mukora n'urudandazwa, twumvise kuva mutangura mwahura n'ingorane zitandukanye, ariko mu by'ukuri murashima uko ibintu bisanzwe biriko biragenda. Nk'amwebwe n'akahe kamo mwotera abakenyezi, na cyane cyane nk'abakenyezi bakireze amaboko ataco bariko barabona ko boterera mu rugo canke boterera mu iterambere ry'igihugu, kuko muriko murakora ico gikorwa ntibiza gusahiriza gusa umushinga ntahe wiwe, nibaza ko biza kugera no kugwego bw'igihugu. Ibyo gutera abandi bakenyezi, ahubwo mwishirahamwe tora tubigira kakatwigisha ukuntu twovyura abandi batagure gukora. Nk'abasanzwe rero batari mu iryo shirahamwe, ni kimwe babwira abasanzwe abatarimo naho muhuye bacumubwire bana ngo tugende mwishirahamwe, mwige umugambi wo gukora, umenye ukuntu uzobaho n'umugabo wawe n'abana. Akacavuga none utangura gute, nkamubwira ngo tugende wumve inama uko bimeze. Yego, murakoze cyane. Mwaragiye murabiraba ku biganiro bindi twagiye turakora, aho twagiye turaja mu ntara zisanzwe ziri ku mbibe z'igihugu. Nk'uko nyene mwavuze ati narahatswe kuturugo, hariho benshi bazitaye barazita by'ukuri baragenda, ariko mwe mwavuze ati Imana ikora ibyayo, yarashoboye kubahindura, irabazana ahantu mushobora gutahura umukenyezi wanyu. Ni ntahe ziryoshe kumva kandi benshi bashobora no kwigiraho. Nkamwebwe mbega mu kibano hariho benshi bamaze kubigira ko bashobora kuvuga ati by'ukuri ujya mu kenyezi yamara ariko agera ahantu heza, reka nanjye ndamwegere bariho ababanyi bariho kubera abona ukuntu tubayeho, ukuntu twumvikana, bakatubwira none twebwe dusigaye he, niho twigishe natwe. Hari babiri tusigaye tujana muri Kongo, nkamwereka ushitse mu nzu sonera mutama, ivyo uzanye mwereka kubuhe amahera ukoresha n'ayandi y'umutahe inyungu abike. Kuri ubu barashima. Naho n'amahoro cyane. Nk'umushikiranganje nka mwebwe mu gihe cyose muba mwumvise nk'intahe nkizi, kuko ahanini ndabizi mwebwe mw'ico gisata bari kuraba mbega urudandazwa ruko rugenda neza mu bijanye n'ingo n'ingene baza kubyifatamwo, hoho ntaco ntimubiraba ko cyane. Mbega kugo urudandazwa mwumvise by'ukuri ko umukenyezi ko arashika imbere, mbega n'ivyihe vyishimo namwe mugira? Turagira ibyishimo byinshi cyane, muga nkuko usubiye inyuma ariko murabivuga, yadubwiye ishinga nayo ciwe ni byiza, kandi ivyo byama byabayeho kubera abadandaza twama twagize inama tugahura nabo, usanga baronka uburyo bwinshi. Ubwo bwinshi rero nibwo buce butuma bagomba guca baja hejuru abashinga nayo babo. Mu nyigisho rero twebwe dutanga ntitwibagira gushiramo inkebuzo. Ni mudandaze munguke, mugabo umugenzo ugumara umugenzo mubahe usonera umushinga naye wawe nkuko nawe agusonera. Ntagire kibasitaza kubera ubwo buryo mwaronse, kuko mu mico y'ikirundi hambere ahise usanga abakenyezi batajya mu byo byo kudandaza. Ubwo rero kugira ngo baje mu byo kudandaza twatanga inyigisho kugira ngo nabo bagire ico bubaha mu rugo nico batereye. Natwe rero tutatanga izo nyigisho rero twama twibukiriza ni mudandaze munguke, mugabo ingo zisambuke. Ivyo rero twama
tuvyibuka kubishiramwo inyigisho tubaha. ndetse mwe musanzwe nivuga mufise navuga ubwo burongozi kandi ni igikorwa kinini muriko murakora cyane ariko imbere yuko namwe mutanga inkebuzo canke turangize ikiganiro canyu nka mwebwe mabona abakenzi bari kubarinjira ku mipaka canke basohoka barahura n'ingwane zitandukanye ndetse mu bijanye no gutanga amakori canke amatagisi ngaho onye mufasha gute abakenzi ngira ngo benshi ubu barazi amategeko agenga umudandaza ndengambibe. Iyo tuvuze amategeko ni ukumenya amategeko ya obeye, gutanga amataxi, amakori n'amataxi. Ibyo turavyigisha cyane. Mu nyigisho twama rutanga twa turi kumwe n'abantu muri obeye kugira babasigurire neza. Hanyuma nkuko yabivuze wo mushikiranganje turafisa mu bureau d'information commerciale ku mipaka imwe imwe. Iyo rero murazi ko amategeko yo mu Burundi usanga ari mu rurimi rw'igifaransa. Rero birabagora cyane ariko tufise umugambi wo kuzishiraho gushira izo biro ku mipaka yose y'igihugu kugira ngo abo bantu igihe hari kibagoye kubera ururimi batumva abo bantu bashobore kubafasha. Nko mu Gatumba turamufiseyo ari muri biro ku mupaka igihe abadandaza arico badatahuye batumvikanye na obere acagenda kubafasha akabereka ngene bo bikora no kuruha turamufise tiko twiyumvira tiko turasaba uburyo kugira ngo dushire n'ahandi hose. Nico gikorwa dukora kubigisha no kurondera uburyo gushiraho abo bantu bashobore kuza barabafasha ku mipaka. Ndetse nibaze ko kandi kanunge gashobora gutera intege abakenyezi mbe nkamwe bwo mushikiranganje hari inyungu mwa mumaze kubona kuva abakenyezi batangwe kwinjira muri urudandazwa. Ego cyane ubushakanje baramaze kubona inyungu nini ya cyane gose novuga cyane ibyo by'amakori. Iyo baje busimbibe hariho dokima hajya izo makode byo hari dokima bariha amafaranga kandi ko iyo baje buse izo nyigisho tubaha biratuma bamwe baja mu gifuri bacaca mu nzira nziza bakariya amakori. Rero ikigega cya leta kirabomboka kirabomboka kandi n'ikindi kintu rero n'umutekano mu ngo uratuma haba akarusho kuko atamutekano mu ngo hari nta terambere rihaba. Ivyo rero twamaze kwibona cyane gose yuko uko inyigisho ziba nyinshi niko n'iterambere mu miryango niko nikigega cy'igihugu kibomboka. Amwe musanzwe murongo yishira hamwe ACTF shira hamwe isanzwe rihurikiyemwo abakora urudandazwa njabuka mbibe ntitwo kwibagira ibihe twaherukiyemwo ndetse n'ivyo turimwo ubu bitarahera neza zikiza ca coronavirus. Ngaho onye nkamwebwe mwashoboye kuvyifatamwo gute canke n'ubu nikihe kintu mubandanya mufasha anovuga abakenyezi kugira ntibadebukirwe canke ngo babone ati ibintu birugaranye. Ego murakoze kucerekeye ico kibazo bajije covid kubitangura imbibe zaciye zugarwa mwese murabizi ariko ntitwicaye ngira wavyumvise twaragize ico twise vente groupe canke achat groupe turabaha amahera turafise amahera twahawe n'ishamwe Alerte International abagiye hamwe bakashaka kuja kurangura ibintu bashaka kubishora turabaha umutahe mugabo kugira ngo twirinde covid bakore birinze covid hakagenda umuntu umwe akaba ari batwara ivyo bintu baba baguze nimba ari abantu 10 5 tukabaha amahera bakabigura umwe agaca bitwara kugira ngo bimworohere kuri frontiere. Hanyuma ACTF sanzwe mu bihugu vyinshi bigize ishirahamwe komesa mbere uyu munsi turi muri Afrika yose nico gituma duhamagaraho muri Kongo tukavugana ingene bahana ivyo bidandazwa muri ico gihe rero biratworohera yuko birinda covid kandi bakandanya bakora. Uyu munsi rero naho covid hari abadaza baje bukimbe ntibahagaritse murumva ko twaciye dufata natwe ingamba zotuma babandanya bakora. Ego murakoze cyane mbega nka leta muno mwanya nayo mubwira iki? Leta ntaco tuyibwira kinini kuko turakorana turakorana ahubwo hanini ico novuga kuko televiziyo iradiyo yumvizwa n'abantu benshi twebwe twosaba cyane abatanga uburyo abatanga uburyo ku gihugu ku aho bose bafasha mu dazo ndengambibe kuko kenshi aba badandaza b'abapfasoni ntibaza amategeko ntibaza amategeko hanyuma leta yacu nayo twavuga ko ari nk'umwigisha mwiza kuko igumisinya amasezerano n'ibindi bihugu. Uyu munsi turi muri komeza turi muri CIAC twagiye muri ZERCAF ivyo byose ni ibintu bituma abadandaza boroherwa mugabo kubera ko tutagira uburyo bwo tubigishe bamenye akarusho kari muri ayo masezerano aba yasinwe usanga bigorana ugasanga umudandaza avuga ati nzoshora ahibupfira canke nzoshora aho hakurya Butare canke nzoshora ahakurya Kigoma mugabo yari gushora muri Gabo yari gushora muri Cameroon yari gushora kubera ko yamenye amasezerano
Burundi bwateye kwikoma. Ego. Ivyo rero bisaba ko abatanga uburyo bufasha muri iki gisata kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa bamenye amategeko, amategeko abagenga, amategeko ari muri ivyo bihugu, kuko igihe tuba turiko turose uburyo turavyigisha. Kuko iyo leta nababwiye ko leta dusabe dukorana ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, iyo basinye ayo masezerano twebwe tuca tuyaronka. Muri ico gihe rero turakorana kugira ngo twigishe ayo masezerano aba yasinwe bayamenye. Leta nibaza ko ataco no isaba kinini, ico no isaba nuko twobandanya nabo bodufasha kudodora, badufasha kudodora kugira ngo cyane cyane bo dukorana ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo dushobore gushikira abo badandaza bose, kuko uyu munsi mu gihugu cyose bamaze kuba benshi cyane ku buryo bose bifuza gukora urudandazwa ndengambibe. Abo rero ntibazokora batazi amategeko, ni byiza ko bakora bazi amategeko abagenga, ejo batazohura n'ibibazo. Ego, murakoze cyane, na cyane cyane amategeko aho tubona neza ko umuntu hariho novuga amakosa umuntu bamusangamwo ugasanga no kutamenya. Ego, murakoze cyane. Tugarutse mu bushikiranganje, mbega hari umwizero abakenyezi boshobora kuronka niki nk'ubushikiranganje ku munsi mwitwarariko wanyu? Tubizi ko musanzwe ko murakora byinshi cyane, aho nka kano kanya umwizero abakenyezi bogira n'uwaye? Murakoze. Umwizero urahari kandi munini cyane, kuko nabwiye uko ubushikiranganje butekanya buri mwaka kukariza ubwenge abo bakenyezi. Kanatsinda murabona ko nabonye batangwe n'abashinga nahe babo kubera inyigisho baza bararonka, ubu nabonye basigaye babarekura bakidegembya mu kudandaza. Novuga nti baca umugani mu kirundi ati utosora ifuko bwakumizamwe agati, nukuva yuko abo bakenyezi badandaza nabonye barakura, hari abandi bavuka, ku buryo rero izo nyigisho zikenewe yuko zobandanya. Nkanyasaba rero nk'aba bajejwe iyo mashirahamwe y'abadandaza by'abukambibe ko bakwamiza, kuko hagoma hanze abandi bashasha. Nkaba nsaba namwebwe mujejwe kumesha amakuru, mukadufasha gutanga amakuru nk'ababafasha kugira ngo natwe mutubere ijisho, kugira ngo abakenyezi bamenye yuko izo nyigisho zihari, kandi hariho n'ibintu babarohereza kugira ngo bajabuke izo mbibe bagiye udanza rwabo. Murakoze. Ego, murakoze cyane. Turangiza n'ikiganiro cyacu, sinzi ko ari nk'inkebuzo canke akajambo mushobora nko kurangiriza ko mwesegerageje, sinzi ko ico mushobora kubwira nk'abakenyezi turangiza ikiganiro cyacu. Abakenyezi twababwira kugira ngo bahaguruke bakora akazi, kandi ikindi dukora dusonera abagabo, tubaha agateka kabo, n'abagabo baduha agateka kacu. Uriko tumaze kugira umwumvikano gutyo onye ibintu byose bizoba sawa. Ego, murakoze cyane. Singa naye sinzi ko ari nk'akajambo. Ego murakoze. Nukuri ubwa mbere je ndabashimiye, kuko nama nakurikiranye ibiganiro by'iwanyu. Hariho umugore quelque part hariya, donc iterambere ryiwe yaratweretse ingere mugabo we yagombye kumwica sogota inkota ngaha mu ntanga iki, kuko yaronse amafaranga y'ingurane, yatoye amahera y'ingurane ku kazi, urudandazwa rw'ingene rwabandanije. Icyo nashatse guhanura aba badamu bacu, ikintu cya mbere ariko ararondera amafaranga ni iterambere ry'urugo. Ikigira kabiri, yubahe umucance wiwe, umugabo wiwe, n'iryo teka ry'umugore mu nzu. Natwe abagabo twubahe abamama bacu. Mugabo bo abagore ntibaronka amafaranga, bace bibagira ko umugabo ari we nkingi ya mbere y'urugo. Benshi uriko urasanga muri iryo barabara rya Gatumba, kuko niryo dukoreramwo, Uvira Gatumba, kwaje usanga na benshi abagabo nta n'ijambo bagifise. Abantu b'abagabo abataramenya urudandazwa ruto ku bantu b'abagore, nuko bohereza abagore babo kugira ngo badandaze. Kuko umugore yagiye mwibarabara nawe, kuko naje nsanzwe nkora urwo rudandaza ruto. Nk'ubu nyakubahwa perezida ngaho wishyirahamwe CTF ariho amahera ariko araza, canke ubu bariko batugurana amafaranga kugira ngo tugire vente groupe. Nk'ubu madame ni 5, naje tugaca turondera abandi 5 bakaca baduha umutahe tugakora, kuko ijya nyungu irafasha umuryango. Nabo abadamu babo canke wiwanje, ijya nyungu irafasha umuryango mu iterambere ry'umuryango.
uriko urarengana donc ufise nk'umutahe wa $2000 hajya kuri frontiere uguze ibyashara $2,000 mu nyigisho tumazemwe iminsi na OBR uriha ibihumbi 10 muranyo ibihumbi 10 rero ijya nyungu bungutse n'iterambere ry'umuryango cyo ikamonotera abandi bapapa cyangwa abagabo nuko bohereza abadamu umwidegemvyo bakore urwo rudandazwa abo badamu nabo kugira ngo babe abizigigwa bakora urwo rudandazwa bazi yuko bariko barondera inyungu z'umuryango ntibaje mu bindi bintazi kuko bamaze kuja muri ibyo bintazi bazoba bariko baribagira akazi k'umuryango. Ego murakoze cyane. Mushikanje namwe sinzi ko hariho nk'akajambo canke inkibuzo ndetse n'ijambo nkuramutima abantu bashobora gusigarana turangiza ibiganiro cacu. Ego murakoze. Nko mu bushaganje nagomba ntihure cyane cyane aba bizatunga bato faso njyabuka mbibe babe bakurikiza amategeko. Ufise akamubakiye akaja kubushikiranganje ubushikiranganje ibyangira uguruye ari nk'ugize ikibazo akora dokima impapuro zo kugira ngo agire urudandazwa mu muco ibiro biruguruye nimba hari ufise ikibazo akaza akatubwira hanyuma n'ikindi naco igihugu kibandanye gisinya amasezerano aho kugwa mujabwa ngaho muri Kongo canke Tanzania ubu turi muri Zerekaf ku buryo tuko turakora inzitizi zituma ibihugu bigira imbibe mu by'urudandazwa rero cyane cyane agomba ndabashimire nongera nsaba nabo mu mupfaso n'umushingana wiwe ivyo byabashikiye n'abandi birabashikira ku buryo rero namwe nk'abamesha makuru mugerageza kuza murashika kure kugira ngo harabusanga n'ubacugaranwe kubu baratumye izo ndizi bazivuyemwo bashi batera imbere rero mu tubera ijisho nkuko Stefani tubera ijisho mukadushikira aho tudashika hanyuma ibitagira neza bakayitubwira tukabitorera inyishu. Ego murakoze cyane. Rero tubiganira ariko atwaye ko tuvuga na cyane cyane kubijanye n'abakenyezi basanzwe bakora urudandazwa njabuka mbibe nanje ngerageza guheza ikiganiro benshi twagiye turayibona aho twagiye turaja mu ntara zitandukanye aho abakenyezi basanzwe bakorera twaba neza intambamye yohura nazo ko zifatiye ku migenzo n'imico ndetse no kuba batari kwashigikirwa n'abashinga ntahe mu bijanye n'ibikorwa basanzwe bariko barakora. Bavuze ikintu ciza uyu muryango twari turi kumwe umukenyezi mu gihe avyifashemo neza umugabo ntiyoreka kumufasha canke kumushigikira kenshi baba bafise ubwoba bw'iryo hinduka ku mukenyezi aza kugira na cyane cyane yuko nubwo umuntu aba ariko arakora umukenyezi ariko arakora ubwo rudandazwa aguma yibuka kakaranga kiwe aguma yibuka acagikorwa ciwe aguma yibuka zashingano ziwe nk'umukenyezi ku buryo atacaza kwigira nk'ivyo yishakiye. Ndabashimire cyane rero mwe mwashoboye kubana natwe ndetse mutwereka igihe cyose ko musanzwe muri kumwe n'ibiganiro vyacu nkaba ndabibutsa ko twari dusanzwe turi kumwe n'umuryango umukenyezi asanzwe ukora urudandazwa njabuka mbibe akaba ari Nzeyimana Esperance. Ndabashimiye cyane ko mwashoboye kubana natwe mu kino kiganiro. Tukaba twari kumwe kandi na Barakebetuza Ramadhan. Ndabashimiye cyane kandi by'ukuri ndanabatera n'intege ku nterano muko muragira ku bandi mu gushigikira umukenyezi wabo. Murakoze cyane natwe turabashimiye. Yego ubundi munsi muze dutera kamo muzoze kutubaza ingorane twama twahuye nazo. Nicyo gikorwa dusanzwe turiko aho tunabibutsa ndetse ko sanzwe ko turagenda mu ntara zose musanzwe muri ko murakoreramo kugira ngo dushobore kumva ibibazo bisanzwe biri hagati yayo. Ndabashimire cyane namwe nuvuga umusanzwe murongoye ishirahamwe ishirahamwe rihurikiyemwo abasanzwe bakora urudandazwa njabuka mbibe ACTF. Ndabashimiye cyane by'ukuri ndetse ndanabashimira kandi ndanabatera n'intege ku mwitwariko wanyu ndetse n'ukungene muri ko muragerageza gufasha abadandaza cyane cyane abakenyezi. Ndabashimire cyane namwe mwari musanzwe mwaserukiye ubushikiranganje bw'ubudandaje amahinguriro n'ingenzi mu gisata na cyane cyane kijejwe urudandazwa njabuka mbibe Nzimana Sebastien. Ndabashimire cyane. Murakoze cyane no hanya mutumiye tuzoitaho. Yego murakoze cyane cyari kiganiro rero abahizi biterambere gifashwe mu mugongo n'umugambi tuyage wa Search for Common Ground kufashanyo y'ishirahamwe ry'abanyamerika USAID akaba ari kiganiro mwashikirijwe na jewe Kamariza Yvonne. Ndabashimire kubona mubandanya mwifatanya natwe mu biganiro bitandukanye mubandanye mugira iteka nitekane amusanzwe muba tuzosubira.
umukenyezi afise uruhare rudasanzwe mu iterambere, ni inkingi y'urugo n'igihugu, ni karahara mu ruganda ntibacura. Naho biruko siko biboneka mu mihingo myinshi y'igihugu. Kenshi mu kibano bivaye n'inzitizi zitandukanye, umukenyezi arakumirwa gutyo ugasanga yikumiriye. Ivyo n'izindi ntambamye zihanze iterambere ry'umukenyezi nivyo ikiganiro abahizi b'iterambere kizoza kiraciga nino mu guha ijambo zimwe mu ntwari z'abakenyezi zafashe ya mbere, barengera izo ntambamye, babera akarura abandi mu kubatahuza no mu kubibutsa ko ari bakirumara. Abahizi b'iterambere akaba ari ikiganiro muzoza murakwirikirana kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi iri kuri Star Times ku numero 106 ku misi y'Imana, misi yose igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Muzogisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na YouTube igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Abahizi b'iterambere ni ikiganiro gifashwa mu mugongo n'ishira hamwe Search for Common Ground biciye mu mugambi wayo tuyage gufashanyisha mu by'abanyamerika USAID.